Ramutse cange mwiriwe abanywanyi b'ibiganiro vyacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza muri kano kanya mu makuru n'ibiganiro vyacu twama turabategurira ndetse tukabashikiriza nga kuri no monesha kure yacu yanyu ya Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese turi kwa gatatu igenekerezo rya 28 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka w'2025. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mwama muradukurikira, ikaze kuri mwebwe mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vyacu aho tugiye kurabira hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa muri kano kanya. Umwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi nkuko vyema bigaragara yamaze gutangaza neza yuko atazoruhuka atabanje gukora ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko biboneka. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwama urahura n'ibibazo biremereye cane nkuko vyema bigaragara, mu gihe abanyagihugu benshi bama barabushinza kugira uruhara rukomakomeye cane mu bikorwa bimwe na bimwe rero nyine bigendanye no gutuma mu Burundi hama haribonekeza ingorane zimwe na zimwe cane izama ziratuma haribonekeza ibura ry'ibitoro, umutekano mukeya nyene kutihanganirana mu bigendanye na politike n'ibindi bimwe bigiye bitandukanye. Yaragize ati nzatuza arukorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD butakiriho nisunduhije wa MCD nkuko vyama bigaragara canke nkuko vyama biratangazwa. Uburundi kandi bwabujije abayobozi babwo gutega indege ya Rwandair nkuko vyoma biboneka, ni mu gihe ingi yari imwe mu masosiyete canke mu makompanyi aratwara abantu n'ibintu irakomoka mu gihugu c'abanye c'u Rwanda. Kumvo zo kutumvikana neza mu by'abanyagihugu nkuko bikomeje kugenda bigaragara, amakuru akomeza kugenda atugera rero muri no mwanya akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi ibintu byama bikomeza kugenda birunyuka, ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera. Mwiriwe neza mwese abanywanyi b'ibiganiro vyacu, ndabifuriza ibihe byiza, ndabifuriza kumererwa neza cane abari ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abari Igitega by'umwihariko ku mugwa mukuru wa politike, abari Bururi, abari mu Kayanza, abari mu Cibitoki, abari mu Mwaro ndetse n'ahandi, mwebwe mwese ndabifuriza kumererwa neza. Ari mu gihugu c'abanye c'u Rwanda no mu bindi bihugu bimwe na bimwe ngaha mu karere k'ibiyaga binini, ndabifuriza ibihe byiza. N'abari mu makungu ya kure ndagusaba gupyonda kwanditse sabone niba rugambira senga kugira curaronka amakuru n'ibiganiro vyacu, ndetse ibiganiro vyacu nabisangize ku banywanyi bawe. Urashobora no gutanga ivyumviro vyawe unyuze nga muri commentaire. Kaze kuri mwebwe mwese. Mu gihe nga mu Burundi hama haribonekeza ibikorwa rero by'imyamamazo cane ku matora y'abashinga amateka n'abagenama b'imitumba y'amakomine azoba mu kwezi kwa Ruheshi 2025, bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bama biyamiririza cane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umunyepolitike Alexis Nduhije atavuga rumwe n'ishaka cyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi, aravuga yuko urebye aho igihugu kigeze nta yindi nzira rero nyine yo gukemura ibibazo byugarije iki gihugu uretse kurandurana n'imizi y'ubutegetsi bw'iri shyaka bukomeje koreka igihugu c'u Burundi. Ubwo n'umugambwe CNDD-FDD, Nduhije arasanzwe arongoye nyine umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa MCD utagikorera nga ku butaka bw'u Burundi kubera kwa uburenganzira na leta. Yabivuze mu kiganiro cyatambutse kuri radio Presse FM, radio y'ugwaruka nkuko biboneka. Nduhije yaravuze kandi ko rero yemera ko umuhari wa Red Tabara ugwanya leta y'u Burundi ari intwari z'abarundi zizazahura igihugu zikagikora mu bibazo nyine by'umurengera bicyugarije. Yaragize ati umuhari Red Tabara ndawushigikiye cane kuko rero nyine ni intwari z'abanyagihugu barifuza gukiza igihugu. Ikindi nuko rero nyine Red Tabara iri mu kazi kuko rero nyine irahanganye n'ingabo z'u Burundi muri Kongo, ndetse ikaba imaze nyine kwimura ingabo z'abarundi FNB nyine mu birindiro byinshi ngaha muri Kongo. Uyu kandi yaramaganiye ko rero nyine abavuga ko arakorana n'ubutegetsi bwa Gitega, akavuga ko nyine abagwanashaka ba MCD barenga ibihumbi 6 nyine kuri ubu rero bagifunzwe nyine, naho abashika ku 13 bakaba barishwe urupfu rubi cyane nyine, bamwe baraburizwa igufa, abandi baragiye barahonyangwa, abandi bakama barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo gukubagurwa, ndetse bamwe bakaba batazi niyo rero nyine bashinguye nkuko bijema bigaragara.
yaranasobanuye kandi ko rero benshi mu mpunzi zikiri hanze nyene y'igihugu abangana na 70% nyine by'abahunze ari abagwanashaka ba MCD aberekeye ubuyobozi bityo ko nyine atazopfa akoranye n'ubutegetsi bwa Gitega yarahiriye nyine gukomeza kugwanya kugeza nyine aburanduranye n'imizi. Ku kibazo c'amatora y'abadepite canga se y'abashinga amateka n'abagenama ateganyijwe igenekerezo rya 5 ruheshi 2025 Alexis Sinduhije aravuga yuko ari nk'ikinamico kuko atacyo azazanira abanyagihugu arunze mu y'abandi banyagihugu bamwe rero nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse gutangaza bakavuga yuko nyine iyi myamamazo igiye gutangura mu Burundi ari ukwikorera isanduku yo gushinguramo politike y'u Burundi canga demokarasi y'u Burundi agaca arasaba abanyagihugu bose ko rero boshira amakarita y'itora hasi ntibace baratora. Ahangaha kandi niko nyine iyindi migambi imwe n'imwe idakorera ku butaka bw'u Burundi ivuga yuko ayisaba abanyagihugu ko nta munyagihugu ari kuriye kujya gutora muri ano matora bakama bagaragaza neza yuko uko byogenda kose ahubwo n'abazojyayo nyine batazotora kuri CNDD-FDD hanyuma ahubwo bimwe rero mu budusanduku twitora bakadufata bakatumenagura. Alexis Sinduhije aravuga yuko inzira zakoreshwa nyine mu kwirukana ubutegetsi buriho rero mu Burundi ari ukujya mu mihanda bakigaragambya kuko rero nyine byagenze muri 2015 canga bagaca barafata intwaro bakagwana nubwo rero iyi nzira asanga ishobora guhitana ubuzima bwa benshi. Sinduhije akaba yemera ko rero akomeje inzira y'urugamba rwo guhangana no gukuraho ubutegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nga mu Burundi nkuko bigaragara ubutegetsi burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza buhirimye. Uyu nguyu kandi ari mu gahinda kamwe n'abandi banyepolitike bamwe barimo nk'umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga mu Burundi ariko kandi akaba noneho yarankiwe kuba yo kwitoza mu matora y'abashinga amateka yimirijwe nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu nguyu kandi arakomeje kugaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ariko kandi arababazwa no kuba yarambuwe umugambwe wiwe ndetse mu minsi mikeya iheze nyine yarakomeje kugenda ratabariza abanywanyi biwe cane abayoboke ndetse n'abasanzwe yaramukirikira cane nyine muri seneri nkuko byoma bigaragara bashabiye ku mushinga amateka Agatorwasa. Ibi kandi biriko biraba mu gihe bamwe rero mu ndongozi n'abayoboye umuhariro Reditabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi urakorera mu mashamba ya Kongo wamugaragaza ndetse ukanerekana neza yuko uko byogenda kose nga muri kino gihugu n'ubundi c'u Burundi ngo bifuza kuzofata ibice bimwe namwe bigiye bitandukanye. Hari umwe yagize ati nyine Evariste Ndayishimiye azobyumva neza aruko Reditabara nayo ibikoze nk'umwari M23 igatangura kugenda irigarurira uburere bugiye bitandukanye. Reditabara n'umuhari usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Gitega usaba yuko nyine ubutegetsi bwosaranganywa mu Burundi ndetse hagakurikizwa amasezerano yarusha muri Tanzania nkuko bigaragara. Barasaba Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu kurabira hamwe rero uburyo bozahura igihugu c'u Burundi cyama kiri mu bibazo uruhuri. Ibi kandi bibaye mu gihe Evariste Ndayishimiye yarafashe ya mbere mu kurungika ingabo cane zo mu muhari udasanzwe cyangwa zo mutwe udasanzwe uzwi nka Tafoke aho zararungitswe nga muri Kivu y'Amajyepfo kugira zibashe kujya guhangana n'uyu muhari wa Reditabara. Mu bihe bigiye bitandukanye Reditabara yaragabye ibitero simusiga nga muri kino gihugu c'u Burundi. Ibitero byaragize ingaruka ziremere cyane ibyatumye by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara ibyatumye nga muri kino gihugu c'u Burundi by'umwariko hakomeza kugenda haragaragara intugunda zigiye zitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Amakuru yihuta muri uno mwanya aravuga yuko kandi Reditabara yamaze gukomeza guhangana ku buryo bukomeye cyane aho bivugwa yuko yatanguje ibindi bitero bishasha byo kwirukaniza ingabo z'u Burundi mu gihe barakomeje kugenda barazikubita zikava mu burere bugiye butandukanye ndetse gushika no mwanya hakaba haragaragara ibikorwa bimwe na bimwe cane ibikorwa bishobora kuzahindura ibintu ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari itangazo ryamaze gushigwa aho na rero n'umuhari Reditabara mu gihe abarundi mu minsi mike
iheze bararungitse izindi batayo ziharugwa mu basirikare 1000 nyene nkuko byoma bigaragara. Abarundi kandi barafise ubwoba n'amakenga cane cane kubigendanye n'amatora yimirije mu Burundi, bakamenyesha yuko uko byogenda kose hashaka kuzozana ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ari abanyagihugu kandi bamwe bavuga yuko bifuza ko iyi ngwano yo muri Kongo yohagarara, dore ko babona yuko ishaka kuzokwegera abanyagihugu akarambaraye. Bakasaba Variston Ndayishimiye ko yogira uko bitekereza nyine agafata abasirikare bibo bari muri Kongo akabagarukana nga muri kino gihugu c'u Burundi. Mukanya turagaruka ku bikorwa bimwe na bimwe byasabwe abayobozi b'abarundi, aho bosabwe kutazongera gutega Rwandair, isosiyete yo mu gihugu c'u Rwanda. Tugaruke mukanya.